iyo Amandine kararirimba canke Vanina kararirimba birashika ukavuga wow that's my friend Miss yours raheze ubwo bimubwira no muri repetition ndamubwira En fait, de cette tendance, iyo umwe ariko araririmba undi arahora akamwumviriza. Les amis, Amandine arimba neza cyane. Vanina uririmba ceceka umwanya waje. Eka Madi bwira ikiri mukunda ariko ndabikubwiramo neza. mu Congereza uvuga Icongereza neza. I love you so much, like for real, from deep down my soul. Ndarara aha Urara nizo muzi yo girlfriend izokwame yubahwe mve mugire like byose izokwame kuya turakaruka. Je serai là toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire tille folie, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. badandaza batandukanye. Mbega mwari muzi ko abantu bashobora kumenya no kugura ivyo mudandaza aho bari hose biciye kuri Mega Customer Center? Iyandikishe muciye kuri wezi3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com abakiriya babibone gutyo bagire commande y'ibidandazwa vyanyu vyoroshe. None muri kino kinjana hari uwo bagituratura arondera amahoteli, ibibanza vyo gukoreramwe imanza, amanama, gukota imiduga, gufata numero yo kwa muganga n'ibindi. Orohegwa ufashijwe na Mega Customer Center. Injira kuri wezi3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com, injira muri annonce, hitamwe ico ukeneye, igenekerezo n'amasaha ugishakirako, emeza kuri réserver maintenant kugira nyene service abone réservation yawe. Ufise ico ubaza dusange muri quartier asiatique, avenue Tanganyika numero 14, building Kiramirana, bureau numero 5, canke wakure kuri 72 147 ubusa 13. Mega Customer Center, umuguzi umusangiwe. Bonjour, bon après-midi. Yes, wege, tusabe kigonge mugabo. Tusabe kigonge. Indwi zibiri? Yes, we. YouTube yari yapfuye. Ndakubujije. Kote girlfriend. Ndakubujije. Oya mayina yaragiye mu Rwanda. Naragarutse namaze iminsi ibiri. Ndakubujije. Kubintako. None niwe yagiye si jewe. Naragarutse. Arimo bamubona no. Basi baramutsaga je mwambona ni baramwita cyane. Bonsoir, bonjour. Bivaye naho muherereye niko barabatangura. Yes we. Mumutiro wa best twambaye jaune. Yaniganye. Nabe muri witera muri bunyene. Zabiragusha. No musigre dufisa wa best. Mushima na best waricara. Nabyaska yicara mu ntebe zibiri. Bavyatsimba dufuma tugundana mbwa twicarana. Mumeze neza. Tumeze neza. Ego tumeze neza. Kunyene niko musinzwe muvuga mu buzima busanzwe. Oya bon hari Twavyize. twavuganye ko tuza kwifata Mwabanje kugira repetition. Ninde hano yundi? Mugariro aya mazi hava hera tutaraza kiganiro kigitangura. Okay, reka batugira amazina yawo. Iyi mission iraryoshe. Abantu bafashe na bien ndetse n'ibintu bari mu kuba tutaratangura. Imero nyene nibizi. Ni Amandine na Vanina uriya n'umugenzi wanje. Bose n'abaririmbyi. Bavuze ko mbere gutangura banza gusenga. Rero tugatuma umwanya wanze basenge. Hama baturirimbira kandi mu tuje mu mpwe mu mwuka. Mbere gusenga turirimba. Hanyuma cyo dukora ikiganiro. Mugana yenze ngo ni black. Oya byase. Fonsenga. Urumva iyo ari sujet cya Amandine mwese murabyibuka. Mugana kubera Amandine. Kubera umugenzi wanje.
s'il te plaît. agufasha gusenga chantage émotionnelle S'il te plaît. amandine udusubire utibuze okay kuvuga tuvuge ibintu atari karirimbo cyane dutangwe gusenga akaririmbo dutangure gusenga kubera uyu araririmba we nturirimba warasi uyu ni umuririmbyi akomeye nawe cyane umusenzi je tubusenzi muri kuya okay intercessors okay mwami Imana yacu turagushimiye turaguha icubahiro ko dushoboje gushika kuri uyu munsi tukibazima ukaba ukiri kumwe natwe gushika umwanya turagushimiye yuko ibintu wari ubizi rero mwami turaguhamagaye turasaba ngo uturongore mu byo tuza kuvugira ngaha bane natwe dutangura gushika duheze mwami ntihagire ibintu bitagira akamaro tuvuga imizina rya Yesu ndabisenze nizeye amen amen imana iragutwengeje imana iramutwengeje yo en fait mu mutwe naguma nibuka ingene yari Vanina Amandine basha Umva wasenze utari ibi bombe. nivyo nabamo misi yose Umva wasenganye akanwa umutima uri ahandi. kwa Amandine Iwanje. Yo Vani. urara kudaga gutya ririmba shamani Oya. Yesu. biragenda kame numva bavuze ngo turirimbe ca twibagira indirimbo zose tuzi ririmba indirimbo nzi kugira nivyashoboka ndagufasha Okay. Akaririmbo kamazemo iminsi kamfasha ku mutima. Okay. Namantangara iyo nkubonye sangurengeye ko bambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva nivyo nikimufashije oya kubera ndabizi igituma it's okay arashobora kuririmba indirimbo yiwe oya ndabizi igituma atamfashije oya ntacu naririmba kwe katagufashije indirimbo ntaririmbira hejuru ntacu ririmbira hasi ndirimbira hahandi hasi mana ibi nibikikwe ufite byaheze oya Amandine yaririmbye ntidukuru utaririmbye oh okay bindi tekini de kuririmba kandi mumaze ico siguriye ndirimbo ntacu ndayikunda gusa okay kanone kumva ibinuma Yezo Nicola Manta Osatilelo Masdaliso Munamanta Osatilelo Yesu kontolola Osatilelo isiguri ikintu twari twakwemeye ko tutari kubona ntiwaryumvise ngo Yesu akontorora Yesu akontorore jane Yesu ariyo control okay Fani urisiye ko ivyo bisigura none niki isiguri kimbati ibyo nyene badide yo ndirimbo twaririmba oya nta twaririmbye mbwa nta twaririmbye mugabo nyene wari kubaza ico isigura mbwa ni vya vrai isigura gutyo uko nyene ibisigaye kumvira Amandine ntavyatsi wari ibyo utazi imana ntabyo nari nakazi sha l'essentiel c'est de participer igikuru no gusohora ijwi bacibagira ko batubwira kuririmbira imana ryari biba akazi na ryari biba mu mwemu oya mana ibi nibiki kweli birajana akazi nkemu byose nkajya mu mariage aba ari akazi ego ibara akazi Kari mu maboko murahezagira nitugenda en dehors ya ligne yacu tugenderako Okay. tuguma turi babandi nyene kwa ntitwambara dufite identité twambara turi mu mariage no ngaho muri siren turacari babandi nyene wow okay reka dutangurire ikiganiro bayita introduction kubinjiza mu kiganiro neza mwabumvise antukangira mwaje kora ababesto abantu bonye mucibona ko ari ababesto kuma bajyana inzaga bajyana ngoma bakurura amasanu nameyo hame hame kindi nacu nabaririmbyi
fare ko banze kuri magana manze mu vingine baririmba neza hama tugatangura ikiganiro rero manze mutwibwire imitwa gute abantu muzorongo barazohamagare bahamagare gute kuri ahanya ashatse vuga ati yuwa mukobwa tugiye twagira repetition nibazega tukafita mama yaje twaririmvye nabi Igitego. tukarepeta Mugire ko mwipibiriya rero. ubikate navyo gukara indirimbo ndo twaririmba kweri abatwitegura awari kuririmbiye ntaco muri emission Ntaco. uraburiyumvira yiza kuririmba neza araza kubiraza hama Mu ikaza mpera uco tubwirwa nyine hagara ndirimbo mpera wipibiriye. mu mpera wikoreye publicity torora ok madame Vanina canke madame Amandine amen ndakiriye amavuta ya madame fani yakire fani pokea so nitwa Mugisha Amandine ndakijijwe turavuga oya ntituvuga dusenge ndi umuselibatère oh la la hama ikindi nkora narahejeje amashure maternelle primaire secondaire na université donc abakeneye kumpa akazi je suis là ndi umukozi mwiza fani sivyo ok nivyo hari ibindi turavuga imyaka yacu uba mba mu Ngagara quartier 4 kuri zone sawa Utoza nashaka muze kumuramutsa Ngari célibataire yabivuze. yego bon bref jewe nitwa Katihabwa Mignonne Vanina hama nanje sinubatse none uri célibataire ya none je célibataire yavuze sinayitahuye vraiment mandi erega fani bon sindagushiremo muri ego muri présentation état ya civil nyene turaba célibataire point hama ego nanje naje kwiga université nande ndendere akazi mandi turashomere twese kuyacira dushomere yose nivyo nyene hama nanje ndasenga ntidusengana na Amandine bwa turabagenzi turaririmbana kenshi ya nivyo nyene muba hehe je mba mu Gasekebuye kara ku gasozi hejuru duze ivyo twe turabiretse kubera duca no ibintu by'imibabaro ok turi kumwe na Amandine hamwe na Vanina je ndamwita Mignonne atanisame sana bisanzwe nasigi wanje ndamuzi nka Mignonne Vanina nijya ba Amandine oya Mignonne no mwishuri je twiganyije yego twarasenganye ko Uzavuza kwicara ngaha kandi bagica ikiganiro. Murazina. ndumwe mu bagenzi biyo benshi afite akada gutera inkuru rero nyene byagenze shagrita urumva Sinabwiye ko wavuze kwicara ngaha. uyu mukobwa yambwiye tutari mu meya hamibi ajandadira liste yawe yarame nka 10 ndamubwira mu buzima bwawe Arababaye Mandine. fani bayi mbisa mandi tonde Arabigusigurira. banzureka bivuga arazanira keke na gege bamwe bazamura fa pasi bamahasa na besto biyo anzanira penyera n'umugenzi dusangiye yaragiye ambwira ati uyu mwese yaratedesha yaragiye anza undi ni dahajya Bernice oh la la ujya muri Redemption Voice na jeje baramuvunza yari kuba yaje mbwa nawe si hari na Amandine urumva jewe ndi plan B oya Vanina mandi katumwereke tutuye screenshot Vanina bazogishira mu nzu y'ibirungikira bayishira Vanina muri plan B chérie muri plan B ndamwise chérie ubuzima buragoye cyane amateka yanje arahindutse amategara ubusanzuri uri inde mureke après yo ngaha akuntu wogenda tugaterefona bapenyera bakaba baza mugira munteranye na Amandine bwa Sivyo siko bimeze kandi ndisiyo ko ibintu bizazobivuga kandi ndakwereka conversation nanje yarashizemwe rega hanye mpapa nzanga hanye wandere umva rero CJ plan 3 Bigenda gute ugira aba besto baje. bon Nabagenzi n'ababesto. naba besto shana ba Jenov gati sinzi kandi yabwiye abantu mbona nozana mu kiganiro abamerami naba vraiment urumva hari abantu baba connaissance hari n'abandi babagenzi baba famille nyene famille yabo banamubwiye bose ku muryango wanje bariko Uri commande.
Mukuru. Uye naho namukuramwo muhira baramuntwaye. Best abantu bo muhira bose kandi ibyo bintu biranjena. Biranjena gose. Je nk'ubambajije mu bagenzi wanje. Uwa mbere. N'uyu nyene. Mugabo uri wa kane. Beshe umva nahe Greta. Ni bo. Acaza nabo bandi. Caturaba. Nta nubwo bahariye daye. Mande yakora kubesha nije twamana. Misi yose mu bagenzi banje bose niwe twamana niwe. Aramekeza no kwa muganguje. None umva je sindi umugenzi wawe. Magara sheri magara. Kubitaha shushu. Okay. Bareka bafite bambwiye ngo iyi emission rero iza kumara turazere bisa imwe ntidukwiye twebwe two turavuga. Okay, wanzu batubwire rero bamenyanye gute mugenzi wawe bwatanguye ryari mwahuje no kuri mushanga hari ibindi byahuje by'ubuzima ndazi hama ni ryari mwasinze muri abameyo hami rero batangure mandi La plus jeune. La plus jeune. Tangura chérie, tangura. Bivuga wewe. Okay, je na Vanina twariganye. Twariganye muri set. Muri mu ngagara kuri munga. Hama rero Kelewe. Wamuhaye ijambo ubivuge. Hari senibuka avuze ibyo muri set ntanibuka ikintu cyambere yamavuganye bukira ko muri set kandi kinjohera bukira. Afisisha koshi ya hose. Ukendesha kujya ndayibuka. Ni amapine ya Barbie. Mati ndagenda kubiko yagusubida. Urayamca dutagote. Hama rero turigana mu windwi, turigana muri 8e. Hama muri 9e cha turaba séparé. Hama nyene twarahura mugabo pana ngo gose. Hama cha dusubira kandi kubonana muri 2016 15 gutyo agarutse avuye kwiga mu Rwanda niwe yandondeye yo umva Vanina wachari romantique reka hama andondeye wamengo tubandanyije hahandi nye ntibyadusabye ngo urumva ngo oya wamengo twabandanije aho nyene hama kuba ba meilleur ami sino kugira ngo ryari ngo twaba ba meilleur ami twabyisanzemo kubera nyene twisanze muri urwo rukundo rwa Vanina na Amandine yabaye romantique no munsi kandi bayorira musuba musuza gombati oya nafise yaragine byarahaye shushu tubwire ko impamvu ukurikira murondeye Amandine 2015. Bon, pour commencer, Amandine naenda mukumbuye, sivyo? Kagiye nari impari, Penira yarahari, Benisi yarahari, Niki. Kandi uyu munsi shaka fata opportunité kubwira abantu bahora amajaruza abagenzi babo. Basha, dufise ivyumba byinshi mu mitima. Hari ama room menshi cyane arakwiramwe abagenzi. Révélation. Nagukubita. Avance. Nagukubita. Urumva Amandine naenda mukumbuye. Kwa Jenny uva nari mu yatarna kandi twe mu yatarna ni twaba dufite accès kuri telefone bon bayi gufatanya ndari ibintu byiza cyane urumva donc en tout cas mu bantu nanje mfise en tête yuko nja kurondera harimo bajya bagenzi banje harimo abaya nashika ndabaronka kuri église nabasanga uzibasha akiri ku karago amusanga ewe ari imbere y'Imana ameze uko umva byari byoshe kumutora uyu nawe urumva ntitwasengana ntitwanabana kwa natwe je navuye muri seti kubera twimutse tugiye kubakure muganye twagumye turi kumwe vraiment donc ndamurondera ndamutora hama nyene turabandanya gahunda aho zahagarariye niho zabandayirije hama munyuma narasubiye kwa nabanje muri vacances muga munyuma nje ngarutse nyene pour du bon hama turagumana umse gutonya pereye oya aho usanga bahuriye mu byo kuririmba oya yaje kundondera kuri église hari samedi yego ndi muri répétition basha yikoze ko kuntu yo fani sitofata kira yarabishuhiye yarashushe acaraza
ewe yansanze muri repetition turahura turanatahana Vanina uravyibuka kuva muri hariya n'amaguru wamengo dusubiye ku hahandi nyene nararyohewe quand même kandi nca numva ndi umuntu wataje umviriza pana bisaza mana yanje okay kuva ico gihe rero mutubwira ubuzima mwaciye mubanamwo ubuzima nyene bw'abagenzi mwabanyamwo buryoshe butesa avuga ati wow yaza kuba tarandondeye biba bimeze gute canke yaza kuba ntaramurondeye Amandine biba bimeze gute sha 2015 deja hadi imyaka indwi murarugenze yego jewe nibaza ko iyo ntari kumurondera Amandine nari kumurondera n'ubundi sawa urumva naho ntari kumurondera uwo munsi ndabitswe nari kumurondera ico ni kiri envisageable kuba ntari kumurondera hama ubuzima nabayemo bwari buryoshe harimo n'ibintu byinshi bibishe twabayemo donc ajya ma experience y'ubuzima en tout cas ahantu hose yarari présente kigiye cose naba ndiko ndaca mu bintu vyiza canke en tout cas twaragize ama experience meza hama nidusanzwe turi abantu basohoka cane je na Amandine bwa mbere hari kwera tamahera mwaye mwarakubiswe wari yafise kumengurira gidizori nawe yatwadufise mugabo urumva duhuye twe turi abantu turashaka no guhurira kwikaranga turashaka guhurira kwiki canke nkazi wabo hari n'igihe ntaba njanywe n'amahoro kenshi hari igihe mba ngiye kumushwanira kuba ari ikintu yagize yadekonye canke none umenga agira dekone nkagenda kumushwanira kandi akanyumviriza ora ntunyishure sishaka kunyishura directrice kweli c'est moi donc Amandine twabanye mu experience vraiment y'ubuzima just sikino ngene bivuga gusa nyene zose vraiment nziza mbi en tout cas ikintu numvise bavuga kuri jewe Amandine atazi kiba ari gihuha vraiment kiba ari gihuha kandi nuko nyene ninde akaze muri mwebwe babiri ni wewe mad urezi yuko areka kunsarisha azashaka urumva urashaka kubimutaka nanje bon kana genda vyemere ko nyene nzi ko nuyakaje ndakaze mugabo uyu ni gahebuje aratubwira ningene ubundi amukarira canke iyo umwaje yakaze yashusha inyundi nyaca bigenze kandi mwese mukaze cahora inde wocu uhaca ni Amandine ahora twese umwe ashushe umwe undi acahora hama ninde muza gute wowe uza gute kwanza reka uyabari babivuga uyu aje yasaza aza gute jewe uyu yaje kukarira ntumbeshe Vanina aje abari muri mandi ivyo bintu wakoze nivyo canke sivyo nkaca ntangura kwisi oya reka kwisigura icara ngaho rero ndakubwira akaca vuga kandi ntunyishure akaca vuga nanje ndicaye ndiko ndamumviriza bikaca biheranye ntituzi n'ukuntu bihe ntibisigura ntaguha uwo mwanya wo kwisigura kandi wumva nisigura yagiye twavanye ku telefone ahubwira ati umviriza uhore ntusubire kuvuga mvuge kwanza akideshaje amabona uyu Amandine aje yakazi yari agapiripiri je Amandine kwanza pour commencer sifuka vraiment ngo arankarira jewe ahubwo arakarira abandi bantu we kuroza kuri gapiripiri ndamufasha gusubira hano mbya Amandine ga afite Amandine amambwira ngo je ngo ndashobora kumutuka ngo ninumiye kubera si mvugira hejuru yo nshavuye ndamubwira nane mvugira hejuru buke mugakaza muka numvuze niko kabigo kandi mbwira ni ntekereje vraiment rero uyu unya ashavuye ashaka gutukira mu barabara sawa avuga nyene rumva arabomoka mbya Amandine kandi ivyo rikibere barabara kitange mihanganire kandi je namafise misi yose namafise ama excuse ndonderera abantu kandi batanu nka usanga yagize goya donc misi yose namafise niko kantu nyene ko kumukalma gusa sinon
je nankarira vraiment Amandine nankarira ndawumva gusa ngo je ngo iki kintu cambabaje ama nkamusaba ikigongwe bikenewe hari igihe n'ukuri aba yishavuje ataba ari ibyo ndabwira nanabimusigura ingene yishavuje kandi bihera neza muvugana kenshi ku munsi oya ndanyika uranyika genda ghosting abdem nituvugana kenshi ngo bize ngo bitewe urakomeye bitewe ni sawa bavyitse neza bijye ibintu kwigenda yitwa nta na bonjour hari igihe anyandikira ugasanga yandike mandi programme ngo nanibage kugira bonjour akaca ambwira bonjour yahejeje kumbwira ntituvugana en fait niyo ndamukumbuye ndashaka kuza sindamuramutse nkaca ndamubwira ati mandi rega ndagukumbuye nibiki je nibiki niyo jambo ryaje rya buri mwanya none mandi je ndagukumbuye none rero umva utesa rero wanyitse nta gihe muburana Jean mukabona ko vyabaye too much vyabaye turamara n'amasomene n'ukwezi tutabonana mugabo hagati aho vraiment tuba ducana nko tuvugana cyangwa ugasanga umwe aguma vyidoga je ndakumbuye Amandine abantu bose muguba muhura nta yindi ndirimbo baririmbira abe bakubwira ati hewe turarushe na Amandine siko hanyuma muhuye gacu umuduti twese kukwezi kandi ngakoragira mu kanya update rega nari fisi ibintu nshaka kumwa updating ahubwo waduciriye bimubwira ubunyenesha hari ibintu namubwira secret professionnel oya hewe professionnel oya vraiment gusa nyene genre just believing yuko friendship ari ibintu byo kwama mu matanya misi yose muga at least niyo ability yuko anytime muhuye mushobora gukacinga up easily atabintu vy'imihari kandi mu kintu cambere ngundira Amandine ndibaza ko nawe kwakantu kankunda na mihari twe tujyana ibintu vy'imihari je biranshisha kandi bashobora gutuma mpeba umuntu vraiment kubera nca numva umenga ashaka fanje kuvugisha uzo urabungi imihari hari abantu bameze uko hari abantu bameze uko batazi kwinjoyinga moment iri présent muhuye wari mukumbuye kandi canke wanashaka wamurondeye ni wamurondeye muga mushikire ngo nguranyibutse hewe tudi biki canke urora heje mu bagenzi bose uroragera jewe canke bya bindi vya urona je na Vanina turabagenzi hama ugasanga par exemple je na Greta turabagenzi hama Vanina akakacaguma yidoga ngurumva ngo yamana na Greta twebwe ibyo navyo tubwira iyo wamabira gusha ariko jewe as long as ndazi ko ndamufise no ndabitswa ndamufise kandi nawe arabitswa mfise tuse turafitanye nicaye ikintu gituma ubugenzi bwanyu bukirisude like muvuga ati turahagaze ku kintu catumye tukira abagenzi kubwizanya ukuri kwa kuri gushisha apana kwa kuri ngo hari ukuri kucisha hejuru hariho n'ukuri kuri deep mugabo usanga twebwe ni kwa kundi udashaka kumva niko tubwizanya like example bakanabahe exemple banal murabizi yuko abantu bose badakunda umuntu abinjira mu business kandi nanjye sitabikunda sinkunda kwinjira mu by'abandi cyangwa kwinjira ko umuntu anyinjiriramo mugayizi uyu leza ndazinjiramo ukamubwira ati ahantu wapfashije ati ndakubwire par exemple dufate uradepensa cyane kandi nta mahera ufise chérie nta mahera ufise ushatse ushatse kunsarisha ni bon ni biki umwana ni umumetri wa shopping narabihevye Fanny amezi atatu tasigura impunzi bibaho mu buzima bw'iyo Amandine nibaza ko ari abantu ntazi n'ibintu atunze ngene bingana ntabyazi bizoba bisacagura oya kandi nagura n'importe quoi les amis non nagura n'importe quoi ni mad quand tu boss ya udakoresha bara bese oya unarize kubika donc urumva ico kintu n'ikintu d'abord amahera niwe yakoreye sivyo tebya niwe yakoreye mugabo ndashaka kwipamenta ngamubwira ati hewe oya you go far nibikenewe rero kandi nkaca namufyurira amaso nibikenewe iyo ni defo ya bavuzi nawe utubwire defo ye defo ya Vanina ahantu uri umubwiza ukuri ati Vani
kwa kuri gushisha nyene ikintu uri mubwira Vanina aribagira abantu Jean kwishura ugasanga rero abantu bariko baraza bidoga none Amandine Vanina kandi abantu kazisanga barashavuye nkamugava mbwa urasabi ije namushavurira jenye kandi ushavurira nini iki byo gushavurira muga hari abantu nyene usanga nka message yakwandikiye vraiment ikeneye ko yo Vanina arakwishura wamwandikiye muri 2022 akaza kwishura muri 2023 nuko ndakubeshe oya vraiment ndakubeshe ugasanga rero abantu barashe je nka Jesse nkunda umuntu ngo anyandikiye ndamwandikiye gwama ngucunyisha basi isomeni imwe zibiri ukwezi 24 heures jewe mbona umengo wangaye Vanina urashaka kumandikira muri 2022 kandi rakwishura gute yo pardon vraiment kwimana niho nkisoma none vyagenze gute nega kahita nawe nyene katukubaza ikindi naco oya sindaheze ica kabiri urumva Vanina hagenda mbwa umuntu yakoze amakosa oya mandi nukuri urumva akatangura yakoze amakosa urumva Amandine yo bicarega yo bamara bose je nanje wankoreye amakosa ubushaka nyene ugemere hama oya tuvaneko Vanina mugabo ari ega bashavura no ngaho ubinshavura gute oya Jesse bon si shavura ngo buri munsi ngana oya mugabo oya tuvugasha washavuje utashavuje na Vanina niyo defo ndamubona ko je nagira mbatse kreta uvuze ngo après 24 heures ngo umuntu ngo abayakugana ngabiheze ikiganiro kibaye kwawe none twe natwe nshobora kubaza rega urumutumire mandi je utataye telefone utari mu bintu byinshi kwe gutonyishura none nyene niki gikomeza ko umuntu atari mu bintu byinshi kandi usanga abantu nyene bagiye n'imihari muga na 24 heures hera ozi ega 24 heures je veux dire unyandike no musi miti zokushira jo midi twanda kushira jo mu gatondo 24 heures yes nuko canga ruka nkakubwira madamu biti nubona ozi voilà navuze utari mu bintu byinshi utagwaye utataye telefone usanga bose question de save gaheze kuyiforme kandi abakubatire question de save gaheze ase sandiskis 500 ugasanga ariko arazirengana zimwe je nanje mbonye 1 tegeza kuvamo none usanga utaziranye n'abantu benshi umva barakugora ni benshi cyane mbasha jene mukanda bibarira urumva dufite 24 heures twese hama on admet yuko rero turasa umwanya hari ni mu gihe tutatatu yifise imyanya kandi avuga ngo umwanya ngo umuntu ushaka ngo urawucrea hari igihe ucrea bikanga dena maze bisimvuga bongereza 24 heures tugire nka septani bazi urumva rero 24 heures ni nto ntaheza no gufomera question wewe uvuze ngo après 24 heures ngo umuntu arayakugaye hari igihe umuntu yibura je ndibuka nkiciga kuri leadership nishuri mana nimba abantu bo kuri leadership bakarambona bambaririnda bivuze ariko nuko urumva naco dufa nzo devoir zabo narazikora ariko twamana devoir mission kandi ugasanga ufise nk'iza makuru abiri kandi uzoremetejo kandi ugasanga watashutevye iyo si ntuzakugira ivyo byonyene usanga ufise n'utundi turaka ukora akote ugataha ugira umanyuke je narabona message nk'imyozo kubera ukamenya urumva kuri busy ntawe ya ukumva umenga urafise n'inzigo ko bakwandikiye none kubera iki ukaranyandikiye kubera genre urumva ntugomba umwikawushe kandi je namaze defo yanje nayibonye iyo message ndayishura vraiment mugabo birashika sindazibona nkaraba nkabona discussion n'ivyinshi nkavuga ati ibi naco no kwimarira ibi ndabigiyemo shushu nk'umusawe musitari tuzoba tugo doce ndondera umuntu secrétaire Amandine arahari amatire shamwandikiye vraiment minute 5 bwa mu telefone oya uri busy ni bon oya kandi nitwa best ngo kesungurike kunyishura yo nubona wandereka kukwishura none yo kugira umbeshe ereguye abandi nibo banyidoga abandi nibo banyidoga bananyidoga nanamupininze hari umuntu akaratugora magaraze best wanje karibu aragiye yofumapfa narugiye he vuga ntaho batakubona vuga ni na demande naho batakubona nacu ntibakubona usa neza shushu urabere wambaye jaune nawe ugiye yego haraje n'uwundi haje undi mu best
banda ikiganiro musi twatumye Amandine na Vanina iyi ngo shashushu muzane mugiye yo urasa amabati arafasha neza amabati arafasha neza okay uzi ibintu byo kuza baratwinjira mu biganiro girlfriend isheri nana girlfriend yaje abandi ba girlfriend tugire mureke nuko basa nawe batari make up niko bavyita sinabaye batari make up ntibazi nabonye basa kandi ko utajuri make up oya hariho beauté naturelle n'abandi Vanina yanyibagiye hari bategereza kwisiga kumusiga ariko nacerewe reka ndabandike bagiye bagiye muri studio yani studio bagiye muri studio kuririmba nabyo sawa twana ikiganiro yari yakwishuye oya oya je navuze uri busy ndavyumva kandi nivyo nawe yambwiye hari ganyandikira ahige mba nduhutse rero wow ivyo ejo birashike naturokuruka fisi ndabaza iyi telefone siko tuvuga ishuri ku buryo urabona reka ndakwereka ubona ko ngaho ari chat 2 sishobora gusiporta nk'izogumamo neza kuzugura telefone njibonye ucumene ku mutwe nawe udashaka nawe ucumva utabishaka directement nawe ucumva utabiryoherewe none ntuba warabibitse haraje ureka usha 2 474 Okay. ndamumva igituma nahura ngo ndagara afite ndagara oyambize okay uranahura burya ego kandi je nawe turatahurana kandi basha je n'ukuri Katsisi. ndi wa muntu kamwe nanje sinjye umuhari umuntu ngo yazi kibabaje muri ivyo nuko uca usanga ujya muntu agukeneye ari muri 474 hazogira umuntu uzokenera utoca ugenda wandike bite usanga yarakwandike muri 2020 wari kawushije ku mwishuri kubera wo mukeneye ucuje navyo kuratsa twera Greta je nabahayo ntibirashika ngenda kwandikira umuntu ugasanga yarakwandike kera yego abagenzi banje je nabahayo narabwiye ingene ndabigira nukuri ukeneye kumvugisha telefone najewe bon je me dis ushaka unambike gusa nze gusanga mu appel manqué kandi hari abantu batarabyetse kwishura message ningoga urumva Jean ntaje biranduhisha kwishura message je reka ndabwiye ikintu unkeneye ari Jean umwe wanje ni WhatsApp telefone umwe mu mwaka ni uhora ngora kwishura message kuri anniversaire yanje nahone le lendemain urazi le lendemain ntegerezwa kwishura Vanina anniversaire y'umukugeni kwishura kuyenda ry'Imana niko kibasha razi y'umuntu yihaye pene kwandika Greta muri discussion akaza muri message kunyandikira yo nanje meze nkuko kwiwawe aba yakwiyumviriye Vanina je nkakubona ko na vue imwe cabona ko ambrotse warambona Greta urafise utubazo tudakenewe no mu buzima bwawe ahubwo ndanga kwitera ibibazo sishaka tuzohura umbwira ngo waranyandikiye warambuze je warambuze vyageze gute niba twari umuntu yayigure message yacu niba twari umuntu yigure message yacu je ndakubwira nti wanerefone muga nkumvure ngo sindakwita mbwa ngo wese agirira ikintu umuntu akeneye ko bamubwira ko je ndanga umuntu yandikira ntanyishuri je ntakubesha sikubera ngo ndabaneglige abantu barabizi ngene je nkunda abantu vraiment muga je uratwo nashavura mbonye umuntu atanga ishuri yego kora ko ndakunda kwandikira ndakwandika inshuro zitatu telefone nkeneye niko bimeze nikora ko mbanzi ko ndinta ahora zango allo amaze nka 24 shushu nivyo ndaje bagwangora besto baje kumanda kubipa oya mbonye zitatu tayishuye bwati ayo muntu reka mu telefone ye habigeze c'est trop mugabo zibiri Jean bwa ari busy ari je ubunye fise umwana mpambwira abantu nyandikira nkini mwibarabara kuko nshitse mushira yes hamagrata ikindi kintu gituma nanga ama message je ndanga ibintu ndanga ama conversation ari superficielle kandi message nimba ari hano ambere ndi superficielle ni message kwa na mafise tendance yo kushura ikintu mbajije yego oya kaza mu mwana ntutse ngukora iki kwandika utu message dushanko yo voilà nanje bampora ngo okay none okay ni bon ngenda kubwira ikintu kimwe nandi ndanga umuntu agira bite tobu ndakunda umuntu bite ni sawa Greta nashaka ibinini je nzonyandikira ndakwishije ni sawa hamunyandikira ibindi kandi byandikire rero ndakwishije bana ari ako kameme ndagafise naje akadefu je nko muri Facebook hose mana basi ni muze muvuge cyo mushakira hama ndakuvuze ingo mu kiganire bakubaza ikibazo J'aime David trouve superficiel gosse quand il hari umuntu akwandikira abashoteri mu mudi yo kuvuga vraiment ugasanga déconnecte toi nani ya telefone n'ubwo ngo abantu bakwandikira utari muri mudi telefone yanje nakazi gapfe kuri kantu bakuregula gari uja en ligne gari uvayo ni yawe amwe na yawe urumva
umuntu ukazibona arakwandikiye ngo nakubonye kuri en ligne ngo nakubonye nguri en ligne ngura kunyishura ego sinayindiye kubera wewe ivyo kwa meme nivyo hari igihe mbaje en ligne kubera ikindi kintu kandi se ibinya aravyishura abantu kunyene voilà iki rero hano kunyene ni kwa meta ari aravyishura abantu kunyene ti amayiteri ngo telefone ngo Ego. ndakubwiye ati je mu bintu byari zanzanye en ligne wari urimo urumva ni wari urimo kandi twivugana tuko turatwenga turyohewe kubera canke ngo mbabarira mu telefone ngo mbabarira n'ukuri ntubifate nabi mugana numva nashaka kuvuga ndiko ndakora ibindi bintu sawa tuzosubira nuko yeretswe abantu bidugoye kwera mugabo umva je numva twaduke kunormalizinga kuvugisha ukuri basha kuvugisha umuntu kuri sinitaba bako no kugira ngo kwitaba oya byo biri mal poli kandi nkubura mubwiye ngo iyo pantaro kuri kambaye deshire nje nayiguri kandi yego ivyo wi mugazi mbako no kwitaba ape kwishura agire akavuga ati oh okay uyu akubwira nje nayiguri amandine kayibyaburiza je ndakwitaba sivyo ndakwitaba bani no kuvuga kandi ukuratwe kandi umbabarira umatazema nanje meze neza shaye okay fait nashaka gusaba pardon nukuri bro bazija kuvuga kuri aperi ubunyene hani ke ntabigusigura kubera ko amandine yanyikishe ko hari abantu nyene bibabaza kuri ibyo amagamba mukwiye kwiga kutabazwa n'uza hama umwana ari real nyene ndakubwira ati ufite afite utuntu ndiko ndakora puno munsi binyoroheye kuja kuri aperi kandi basha n'ikintu cumvikanije zawumva abantu ngurigira busy ngurigira oya uri busy n'ubu abavyigize uri busy garumva nkuyu biramugara kwishuri oya ukuri ndakuvugisha Vani tunamaze kubona umuntu nanga kublessa hari umuntu Vani hari umuntu telefone nka jewe ntashaka kukwitaba asha ndakubita muri modafi niko nande sinitaba byo basha ndere byo nizo bice bintera culpability wibyo jewe ndayibona kuri kirasona ngo ko no kwitaba ngo sishaka kuvuga ukiretse telefone kenshi mbona ngene ko ari urgence ngene umuneza bigira kuri reprise ya mbere telefone ndabonye umuntu abandanyije telefone ndamitavye quand même hari igihe usanga ari ibintu biri urgent agira kubwire bishobora kumara amasegonda mugakaza wumva shaka hewe muteri nkuru yarenga ewe muteri yarenga ewe biravana umuntu yo gutelefona mutere yarenga mu bamuzi nani kamere mbabura aba bless avugishije ukuri none kabasha kabasha barabablesse abantu Vanina abwira gutyo kankura amarori barigeze kumubwira yasize teinture ya blanc Jean ko bitari byo bakizwa Yesu Kristo yabashwimuye mugenzi wanje ndamukunda gose none shushu Tebyo masinzi igihugu kiragoye kubamo barabuzi kugira wimuke barakoze masingira ngende canke barakoze mugabo umva man ifoko je ni kuri Jean courage abantu kuba real man ibintu abantu bafite ibintu babaza misi ushaka kuvuga neza misi afite ibintu babaza donc urashobora kugira ikintu wewe bibaza ngo wateshe wagize ikintu neza ukaza wumva umuntu hariya omye amaho de negative ego hamari abantu base point of view iri different ni you fise na mandena kura ntango kubicongereza mandi Prezigere na telefone nyinshi abantine rabitse tavuga icyongereza umugenzi wacu no mu diaspora reka ashwe kwa diaspora atwibuka diaspora Kuka diaspora twahuye yes bishiwe yo ma bayimenye gutwara aba diaspora turabazi bagenzi murabazi oya abagenzi bacu ni babandi nyene ubona kuri IG ukaca umubona ye baba we oya nturivuga oyiga riri intromonsi gaburumba twabonye turabashoke les amis nous deux on est diaspora là kuba mais bon bref twandikira ingira abantu babe ego babe real babe don't be ashamed kuba wa muntu uri mu gitanda please nujya nyene ujya niwe wa vrai kwera kandi abantu bareke kuza barashavuzwa n'ubusa mana ntibikenewe muravyimbira imitima y'ubusa ujya umuntu washavuriye ntibimu je nkanje ntibindaba vraiment usanga ariko aravyibuha Vani aravyibushe wowe waronze umeze gutya ngo
uramushavuriye kandi franchement ari igihe bitari je binyimporte peu et point de vue d'abantu ziranyinteresse mugabo ntizise droit de veto ku buzima bwanje. I have my way of seeing things kandi n'ukuntu mbaho bita ntakunda ko nshaka ndambwiye azaravuga mushaka ndamusiga ya mission ya ngena abantu baryohewe ukuntu ngo bavuga none mwangaje tushisiga turavuga mu cyongereza qui va interpréter Besha Amandine acareka kuvyumva. Okay, kandi abazi kibazo rero namesha ko baza kare. Baravuga ngo ikibano kirakengeretse nuko bavuga. Yeah. Iyo Amandine kararirimba canke iyo Vanina kararirimba, birashika ukavuga wow, that's my friend. Misios. Rahit. Ubwo bimubwira. No muri repetition. Ndambwira En fait, de cette tendance, iyo umwe kararirimba, undi arahura akamumviriza. Les amis, Amandine arimba neza. cyane. Vanina uririmba. Chacheka umwanya waje arimba neza vraiment. Bon, ngira bajya bigora bakengera. Ego nuko abagenzi cyane. Biranka ko umubwira ati wakoze ikintu ciza uratesa. Iyo talent itabiri evident gose. Yo ezami ya vraiment. Ama arafite ukuntu musha muri repetition menga ntavyashaka. Repetition Dime repetition ndyohera. Tabura amatikumbona. Yeah. Muri repetition ndyohera vraiment jewe. Ndyohera muri repetition ikintu mvumenga namushisha nkawe kugirike. Alors mugabo live kandi azafise ubwoba ariko arajugumira akavuga ati mana turagowe. Aririmbye. Cuvuga mana we n'umugenzi wanje. Nubu nataguraye ndiko ndaririmba turasinanye. Nataguye mfise ubwoba man. Abantu mutso kubiri. Nataguraye mfise ubwoba. Namafise ubwoba en fait. Nahani kubera ntamenyera public. Bo nirinda kumenyera. Kuko kumenyera ni umaze kumenyera ikintu hariho umutima wo kugitakatsa bijya ngo bumva ngo ndamenyereye oya jena mvuga ati aho ngiye kurimba hose canke podium yayo yose iri unique donc singomba kubimenye umunsi natanguye kubimenye niho shoot yanje izobitanguriye. Wow. Yesu Kristo Abantu mukunda kumenyera ntimumenyere rero abastare surtout bama bivugira ngo ibaze ko kugenda witeze ibintu ko yakumenyera haba harimo na witeze kuza guteza auto opinion de toi-même uba wiyemeye hama batakomeye amashi desu yakajagara musi ivyo bintu hari igihe ugenda umeze neza amitwe hewe ivyuma ntidushaka kubiteba hama cyangwa ukaza wumva cyangwa ukagenda indirimbo wari uyizi vraiment wari sûr kashika amaparole yose akagenda cyangwa ukatangura kuririmba ama demi-temps cyangwa ukava muri game kandi mu buzima busanzwe utabyubwira rero mva presque zakazi ntushaka overconfidence je nakunda confidence kandi ndi confident nakakari confident nawe ndabumva ngo ndatesa ngabe imbere y'abantu nashora kuvuga ko atesa mbwana hari karirimba kumva ko vraiment yaryohewe nona basi mwe mutaririmba nta gihe nk'ubu mukora ikiganiro ukumva ko mukiraba umengo coguma gisubiramo. Okay, tubaze cha kibazo tukunda kubaza ba girlfriend uragiye ahantu uricaye kurumva Amandine bavuga nabi bako bavuga byo kandi urabizi ati kumaka Amandine vraiment ndabizi cyane na Vanina ndamuzi niko ameze ntishura na message urusaku tu ubifata gute? Bon abantu babwira iki? D'abord sishobora kubategeka ngo ni karibu directrice sishobora kubi sindayifata cyane sishaka kubyinjiramo gose ndavyumva hama nyimba twicaranye nabo bantu sishobora kuca twicaramo ngo tubivuge urumva gusa ndi wa muntu nshobora no kuca mu telefone kugira babimubwire ukikiciraye hanyuma ko telefone ati mugabo ibyo binaho ko mubivuga ntari ngaha reka ndamubwira ntari ngaha naco niko mezi yarabizi nawe urabizi ariko ndashaka kuca namuhamagara ati urazi rero mwirindira we nicaye nakana nakakora goti ingo ni mu murindire kubera ibintu birakenewe cyane ko abimenya ko abyumva kubera hari igihe ko nabigira jewe hari igihe abantu baba bafise inkuru bavuga ku muntu bagatangara azumvise ati jewe hama mu nyuma haci hasubiri donc ibyo
quand même n'abagenza n'abantu banzi ntavyo bogira mpari ko arazi ko noco ndamuhamagara ari bandi uri koroka bakora kuvuga ti oya kandi bumva reka sinogenda ahantu ninyegeze ngo nababwira ati rindira gato ngenda mu telefone Amandine sha ivyo bintu nyene tumufasha bihebe nimba ari ivyo batari ivyo naho namwe musaba ikigongwe kubera muramucafuje mandi wewe nanje nuko kubera ikindi ndabitahana muhira oya ingo shaho vyumvirize boni kubera twese nta muntu ashobora kuza kubwira undi ngo urumva ngo Vanina ngo oya kubera ingo kubera ni Vanina ni kiragi nashaka kwishura mutwe turaza okazi watari hafi atari telefone uramutelefona ego umviriza kandi kini naco hari igihe haba ari ibintu bikeneye vyama kumuvugira usanga ari wrong opinion bafise yiwiwe itariyo urababwira Amandine uzi wewe kandi ubuzi niwe ari vye gusumba uwo bazi hari abantu badukaye bakavuga umuntu batanamuzi kumwe ngo baramuzi excuse me muraze nani mubeshe c'est comme donc ok avant de finir nituraheza dushaka mubanze muturirimbire kwanza akaririmbo ka nimwakiyumvire njye mukore mugire publicité imwe tweka tuyumvire twabwiye mugire publicité ndayivuga je akaryo keza kuko abantu bazora bahamagara mu mahera hari akarimbo minyoni haririmba kera neza nkaca numva ndarize Your heaven, your prayer. Ni boy aito. Your heaven. Waravuye ukaragoshushu. Subira kumuriba. Subira. Nacu karaza kuza. Uzi bashara amara 3 jours akarasenga atajyatanye. Ubu ndabigira. Kunzwima. Apana oya ndabigira ahandi hantu. Okay, uyu ni wa mwanya rero twama duha akaryo aba girlfriends babwirane ikintu. Peut-être tumaze kumubwira mugabo nko gufyina canke taramubwira siko yes kangura peti kangura oya ni jana nguri déclaration kanguru oya wowe niwe ufise amajambo menshi bon uhora basironka amajambo ari romantique wow no musi uraba romantique ni Vanina Amandine aragira effort nutiki nugakira nwe mani ibintu bagenda turayibona ukumbureka bari oya tkondi agati nibiki just ngoma ndirire ngami siren vibes ntawo uzobona urarize kintu ca mbere shaka kugira Amandine hari muri abagenzi nyene mandura nkubita niwamenye sengesho marasenga murasenga Imana ntuzogenda antuka tutajanye ntuzogenda kuva mu Burundi kubera byonshisha vraiment abagenzi nje uko baragenda baraheze bashasigaye aba hama ntuzogenda kubera nyene uravyumva nawe kituma so ndi seul nukuri je me sentirais extrêmement seule agiye hama jewe sishaka kurira hama kindi kintu nshaka kubwira Amandine c'est une personne extrêmement merveilleuse nukuri aratesa ko mugenzi nawe kubera iki kubera abagenzi benshi je ndasaba abagenzi benshi urabizi nawe mugabo ni wa muntu araba présente n'igihe bidakunda ararondira ingene aba présente afuma aba présente virtuellement mugabo uramwumva tu ubizi mubizi ko c'est ta gossure nyene urabizi ati non je peux compter à elle naho ndabizi ko atamwanya afise mugabo usanga ari proposa nk'ikintu kandi ubizi ko atamwanya afise vraiment usanga imyanya yanyu yarananiranye mugabo amarondera akantu asharondera brèche akantu ahantu aca nyene kugira muhure jewe na famille yanje ntari présente pour moi seule elle est présente pour tout le monde à la maison bon ararenge ibintu by'ubugenzi bwanyu urumva Amandine c'est juste ma famille hama en fait je gituma mvuze ati ndaburi ikintu namubwira ni kubera
je ndi le genre de personne fisi ibintu ndakubwira numva ko nakunda kwandikirana n'ibiki mbwa ndafata umwanya wanje ngakubwira mfuma ndakurungikira audio nawe zarabizi mfuma ndakubwira audio mugabo nyine nkakurungikira ikintu vuga ati quand même il faut pas yuko umunsi umwe nzokwakata ko ntamubwiye ibi bintu Amandine ndamukunda vraiment yo avuga ko imisi itangura Amandine yakarara girlfriend ziwe ibintu utabimbwiye manda utakumbwira ko byo bintu ntavyibagiye wari witeze ko ndakubwira amajambo ntabyo wari witeze mba tutokoma tuza muri girlfriend kugira ngo bakubwire ibintu byinshi urumva oya Amandine ushatse turabana n'ama preuve je ndasema conversation ya trupeti numbeshere jewe urumva I really love her. I appreciate her. Kandi ndafise n'ukuntu bon ndafise ukuntu mbona ama potentiel mashafise n'ibinatiyiziko I see her being a great person. Man, ne me déçois pas. Ndakumona ibintu binini. Yeah, umuntu atesa. Ndabuze ibintu mvuga ko bara ni byinshi. Kandi ari classy man. Uranyaspira. Classy wewe uratesa. Ari kandi muri simplicité nyinshi mugabo nyene n'umuntu w'umusirimu nyene kwaje mandi nta muntu wankeneye après ça nta muntu wankeneye dumusirimu repeat dumusirimu on repeat urumva genre kukugira sinzi ingene no bivuga mugabo I mean, I don't like imagining my life without you. Yeah, ratesa ni utari en couple mal wa umvuri en couple. Kandi bashanye twe ntitukundana n'abakobwa. Mugabo, honestly speaking, fise canke na fise uyu magosio aratesa. Aratesa. Yeah. Uraza kuvuga aratesa. Anakiwa savuga uyu. ndabibutse ibindi sishaka kubihereza nga ku siren kubera numva nyene je nkunda kuvuga mijoro niyo nkunda kuvuga no musira telefone kuvuga mijoro kandi iyo ndamutelefone arabona ko biri seriye canke nkayimwandikira nyene akabona ko biri serious kwa sinkunda ko ndabivugira muri iyi mood ya plaisanterie kwa misi na mutko na jokinga ahava bifata nka joke just wanna joking igeza jokinga vraiment wabibona yeah Eka Madi gira ikiri mukunda ariko ndabikubwiramo neza mu Congereza uvuga Icongereza neza I love you so much like for real from deep down my soul Attends, Amandine travailler kuri romantique yes Christ fash ukuri byara munini ndarara aha urara nizo muzi yo girlfriend izokwame yubahwe mve mugire like byose izokwame kuko turakaruka okay benza kumvuga gute Vanina ni mignonne ni katihabwa nyene ni n'umugenzi wanje wa Vanina wese nakuretse gafuka biri bizarre aho bigaza twakura ku iyo ntebe tutaganza heze declaration kaheze kumvuga amace ngaruka biri bizarre oya n'ukuntu twicaranye no sazoka donc Vanina n'umugenzi wanje wa vrai ari kuri rompe y'umutima gutya kuri rompe abantu babanditse ibindirimbo akana kantu gashashe ngo ari kuri rompo y'umutima ari kuri rompe vraiment ni n'umugenzi wanje twamatubwirana ko ntihazogira uzotanga gupfa uyundi oya vraiment bazosazana ku buryo bibagirana witwa nde udutamakazi n'ukuri kw'Imana Vanina shanda gukunda kwe arabuze amagambo abivugamo ndagukunda vraiment ndagukunda niki oya bijya oya ijya n'umuhungu yembiye umukobwa
oya maze muri urukundo nawe je ndafisa kwa meilleur okay voilà urumva Van merci nje mbandanye Vanina nibiki nagenda nkakwigisha turabye abandanya merci kuba mugenzi mwiza Vanina kandi baza ngo merci kumbwira ukuri abandi batambwira kandi merci kunyigisha kubaje bon nsanzwe ndi jewe mugabo je ndafise ukuntu ntinya ndafise akantu ko gutinya donc Vanina aranyereka ama potentiel fise jewe ntazi je mbanzi ndazi kuririmba kwa ndakundana je ndi wa muntu naho mbwira ngo tuve ngaha cyaduca aho ushaka hose urashobora kunuma mugabo Vanina merci kunyereka ibirenze ivyo niyiziko kandi merci sinagutwenza jewe ega ifo kubishiriza arantwenza naho mbashavuye hari igihe ntegura yuko uyu muntu no musi ndaza kumutuka Vanina tukaja dubura tukacabera ntamututse umuntu donc merci kuba merci ikirengeye merci nibaza ko ndakwifuriza turambane tugume turi abagenzi ntibizoherera hariho ubugenzi buhera usanga mwarabaye abagenzi birisho hama umwe agiye ugasanga canke umwe nkunda kubibona nk'umwe agize mariage ugasanga ngo yashangura umwana ngo ntavyo bumenye ndifuza ko ubugenzi bwacu buzo umviriza dushaka ko ubugenzi bwacu buzova kuri twebwe bukafekta n'abandi hamwe abantu batubona bakabona ati aba bantu n'abana bacu tuzarambane shusho nivyo amanda gukunda babiri abatera umuforo bani muririmbire Amandine karimbo kaba best ushaka kaba best Kifaransa none fata mikro ndayifasha ndanagufasha nutse kuri kadagira dirisha ndabihebye kwera oya natangwa kunyifatisha guce je ibintu biranhonda mararese sitagufata ndekura badi gango Je serai là toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire tille folie, je serai. Même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. badine hashobora kurira karabikina abashaka n'ubwa mbere tuyije ko urumva basi niko ndabikina amaviews yo basha kuva ni rya mbere vraiment wararize niyo abatera hari abaje mufashirize umugezi kira nararira mugabo mwera mfite abapsikologe nje harashaka oya nanje ndi mu psychologue ele psychologue by the way kandi warize gusa nufise duke nuko ufise duke oya kwa yakora yo ari nikitari kwa yakora ko karirimba n'inkingo y'abari bo babari yarize dapre twese mugenzi gaha yarize erega nanje ngasi ukikoropesho ndani bwakorose none menyeje kutarandirimbiye none wewe kuba sindi umugenzi wa muhumwa girlfriend ubu tuzikiganiro nawe wararize no oya je oya nawe n'umuririmbira umugenzi wa je yabandanya gato oya je nakaririmbo okay urumusengera basi uririmbira indirimbo re manda musenge nsigaye ndamwumva ngo tukira dusenge oya nakarimbo vise nakarimbo vise vraiment part mugabo mugabo kakaririmbo rana kakandi nyene
kajya niko ndagutuye kamuririmbire none shu none mugiye mutaririmbiye none ndirimbe mwese muri twese fani turirimbiya the presence yaretse nayibaye Your heaven. your heaven your is presence is heaven. Who is like you, Lord, in all the earth? Much less love and beauty in this world. Nothing in this world could satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Ninakura. Uzamenya kuririmba aho ntabimenya kuririmba nkiribana na Vanina ntibigikunze naririmba neza bica bigenda uko ndikubona impano yaratinze nayindi convaincu kujya jingo ari wayigize uravyuka ko nari kubajije nawe acambwira ngo n'abantu bari bazanije nayigize kandi hari abantu barabahamagara minyoni mibarabara ngo ni jewe kutabivuze iyo nisukishije cyane cyane ozi mtoto yususu wawe ni gani ubona dusa Yego chendayo no bivuze. n'uyu ahubwo ndwatisize arabero uho ryari kuca riba ni dusa na gato naho urabona dusa harike manda bibona vraiment surtout mfise ibisuko muri bus ngo zingweka kwikawusha yego niki ndamwitedozi ngana we turasa Njema uconze. Mama bebe yavyibushe. mama bebe mara jensa n'isi yose edayana yakiri Inzobe bameze gucanya basana. bafise imbomo wose utabifise nziko nayo Harura byari baharura gute. bagira abantu gute barashikana ayifise ahubwo nye ni system andi urayifise shushu maburagoye ntumu niyibuke Prenza 5 ufise imbo. shaje mfise witi Yude ni se. nawe ufise imbomo anywhere tuheze ikiganiro cari kiryoshe gusa gitwengeje tugikoze isaha imwe tubahamagara ikindi gihe kugira ngo bavuge inkuru batavuze uno munsi abaza gutaha bazibuke bagenda baritwenga bonyene mukazibuka mungirira ujike kwanza na nivyo nibuka sawa mugabo umengo tugize 5 minutes siren bye gize 5 minutes umva reka tubasire mugato magara iyi emission ni ndende nigire herezo sigora nkindi gihe tuzosura tuhamagare kandi baziba bavuga inkuru batavuze no musazi bazigarukana abantu bakunze mubabwira ati muze mu bagarukana ikindi gihe gira tubagarukane kandi muzandike muri commentaire muzandike muri commentaire Like, subscribe. na share Amandine Bivuge man. mugire sabone anyway merci beaucoup kuza mu kiganiro Mwakoze twabakunze nawe. muraryoshe muratesa merci muratesa murakoze ndi kompremazi natumariza leo mama dada Vani bayi cyane ikindi gihe Vani nazogarukana ngo na keke ngo na gege ikindi gihe ngarukane ngo na Bernice je rero muranyirukanye shushu uzoza uraza mva uri muri rompwe Namba 1. uhazunguruka kwirompa yo rompo gutya je rero nshazozane n'undi mu best uramufise muzana na Vani dima samedi yindi andina arabafise umandine nuko dyanyidoge yaba je nidog katuhetse yaba nidog ureka Vanina iyi ntibe partie 2 mwakoze siren vibes kudutumira tuzasubira abakunda ikiganiro mu gipartage abagenzi ba minyoni hamwe na Amandine mu partage mukaryoherwa mwandike commentaire hama we love you so much babihiwe bikawusha gitwe zibarasha mubihiwe ntimwabike mutekereze muce mubandanye mugenda kuri ko abantu tumyutinga ama commentaire alors bye bye naho utaha bisous au revoir badandaza batandukanye
mbega mwari muzi ko abantu bashobora kumenya no kugura ivyo mudandaza aho bari hose biciye kuri Mega Customer Center? Iyandikishe muciye kuri wezi3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com, abakiriya babibone gutyo bagire commande y'ibidandazwa vyanyu vyoroshe. None muri kino kinjana hari uwo bagituratura arondera amahoteli, ibibanza vyo gukoreramwo imanza, amanama, guhota imiduga, gufata numero yo kwa muganga n'ibindi. Oroherwa ufashijwe na Mega Customer Center. Injira kuri wezi3 akaburungu Mega Customer Center akaburungu.com, injira muri annonce, hitamwe ico ukeneye, igenekerezo n'amasaha ugishakirako, emeza kuri réserver maintenant kugira nyene service abone réservation yawe. Ufise ico ubaza dusange muri quartier asiatique, avenue Tanganyika numero 14, building Kiramirana, bureau numero 5, canke wakure kuri 72 147 ubusa 13. Mega Customer Center, umuguzi umusangiwe.